umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi mu 2005 abarundi bari bazi ko bagiye kwiruhuta imvune y'imyaka bari bamaze mu ntambara, ariko harakagwi k'abantu bakeyi muri uwo mugambwe harimo n'umukuru w'igihugu wa kino gihe baciye babatanguza inzira y'umusaraba. Ivyo biraboneka mu kuntu bagiye barica abarundi, bakica batiyumvira kumwe nabo, bakica abantu babahora ubwoko bwabo, babahora ubutunzi bwabo, eka mbere bakabafunga babafungira ubusa uko bashatse. Murabona hirya no hino abantu birigo barafatwa bafungwa bashigwa mu minyororo atana kimwe bazira. Ibi rero President Ndayishimiye yavuze ngo mu Burundi numumenyesha makuru Bob Rugurika w'iradio Eripeya ijwi ry'abanyagihugu. Turaza gusubira tumwumvirize muri ano makuru twabiteguye. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu n'umwanya we yagezweho ariko aravugwa cyane. Makuru bivuze kugaruka kuyavugwa muri politike, umutekano no mu bindi bisata bitandukanye. Turi kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2023. Turi kuwa gatandatu. Ndabipfurije weekend nziza banywanyi bacu. Zimwe mu ngingo nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikira ko turaza kubabwira nyene kuri ibi vyavuzwe n'umumenyesha makuru Bob Rugurika ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ntiyari kubahuka kuvuga ko mu Burundi atabashomeri bahari, hari ibinebwe gusa. Asanzwe aziko ubukene abarundi barimwo babutewe n'intwaro mbi ya CNDD-FDD. Bob Rugurika umuyobozi wa RPA turaza gusubira tumwumvirize muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Nayo mu gisata c'umutekano abasirikare b'u Burundi barenga ibatayo zitatu bariko bategurwa kugira bajanwe mu butumwa bw'inteko z'akarere ka EAC muri Kongo. Murano makuru muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Nibindi vyinshi ntakubwiye mu ngingo nkuru muraza kuvyumva mu buryo buramvuwe muri ano makuru twabateguriye. Wewe urafyonda kuri subscribe canke s'abone maze igihe cyose turonsa makuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Ndabaramukije mwese kubari ngaha mu Burundi, mwese ndabahaye kaze. Abanywanyi bacu mudukurikira muri mu bihugu bibanyi, namwe mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye bigize Afrika, mwese ndabaramukije. Ndanahaye kaze namwe mutwumviriza muri ku mugabane wa Buraya, Amerika na Aziya, mwese ndabaramukije cane. Mbahani kaze mwano makuru. Kano makuru yacu nyene tuyatangurire kuri ibi vyavuzwe na Bob Rugurika umuyobozi wa RPA. Ati Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ntiyari kubahuka kuvuga ko mu Burundi atabashomeri bahari, hari ibinebwe gusa. Asanzwe azi ko ubukene abarundi barimwo babutewe n'intwaro mbi ya CNDD-FDD. Kurikira Bob Rugurika umuyobozi wa RPA, amajwi yetu acesha abagenzi bacu nyene bo kuri iyo radio RPA. umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi mu 2005 abarundi bari bazi ko bagiye kwiruhuta imvune y'imyaka bari bamaze mu ntambara, ariko harakagwi k'abantu bakeyi muri uwo mugambwe harimo n'umukuru w'igihugu wa kino gihe baciye babatanguza inzira y'umusaraba. Ivyo biraboneka mu kuntu bagiye barica abarundi, bakica batiyumvira kumwe nabo, bakica abantu babahora ubwoko bwabo, babahora ubutunzi bwabo, eka mbere bakabafunga babafungira ubusa uko bashatse. Murabona hirya no hino abantu birigo barafatwa bafungwa bashigwa mu minyororo atana kimwe bazira. Ibi rero President Ndayishimiye yavuze ngo mu Burundi ngo nta bashomeri bahari, ngo ahubwo hari ibinebwe. Ni mu rukurikirane rw'inyifato yo gusuzugura abarundi. Uretse ko ivy'ubumenyi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabishize inyuma y'ibindi vyose, Ndayishimiye arazi ico ijambo umushomeri risigura. Arazi ko ari umuntu yarangije inyigisho ariko atararonka akazi. Arazi ko ari umuntu yigeze gukora akazi kagahera, muri kino gihe abari karondera akandi.
kandi ndayishimiye uretse ubwibone arazi ko abashomeri mu Burundi baruzuye kubera leta yiwe ata migambi y'iterambere ifise, nta migambi yo gutanga ubuzi leta yiwe ifise. Ivyo biri mu vyegeranyo vy'amashirahamwe vy'inzego z'igihugu za Istebo, mwarabibonye baravyerekana. Inzego mpuzamakungu za FMI, za Bank Mondiale zirirwa ziragira ivyegeranyo vyerekana ingene ikibazo c'ubushomeri mu Burundi cifashe. Ivyo ndayishimiye arabizi naho yoba kumbure adahora asoma ayo maraporo ivyo vyegeranyo. Ariko muri rusangi iyo mvugo ya ndayishimiye iri muri politike ya CNDD-FDD yo gusambagura ubutunzi bw'igihugu no kubaka igihugu kigizwe n'abantu aho nikora. CNDD-FDD ikindi naco barazi ko batwaye abanyagihugu batigera babatora. Burya je mpora mbona umengo harimwo n'ugwanko, ariko nukuri uno munsi bari bakwiye kugirira imbabazi abarundi, kuko nukuri gukenesha abanyagihugu uko bariko barabikora muri kino gihe nta mihezagiro bazobikuramwo atari gukwegera imivumo igihugu mbere n'imiryango yabo. Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA. Mu gisata c'umutekano, abasirikare b'u Burundi barenga ibatayo zitatu bariko bategurwa kugira bajanwe mu butumwa bw'inteko z'akarere ka EAC muri Kongo. Abasirikare barenga ibatayo zitatu bariko bategurwa mu kibanza co mu Mudubugu ni mu ntara ya Bubanza kugira bazojanwe mu butumwa bw'inteko z'akarere ka Afrika y'ubuseruko zigarukane umutekano mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Abo basirikare bakaba bakuwe mu makambi atandukanye harimwo n'abahora bakorera mw'ishamba rya Kibira mu ntara ya Cibitoke. Abasirikare b'u Burundi bazorungikwa mu buseruko bw'igihugu ca Kongo mu ntara ya Kivu y'uburaruko uko vyumvikanyweho mu nama y'abarongoye ibiro bikuru vya gisirikare vy'ibihugu bigize akarere ka EAC canke East African Community yabereye mu gisagara ca Nairobi mu gihugu ca Kenya hari mu ntango z'uku kwezi kwa Ruhuhuma 2023. Amakuru hava mu gisirikare c'u Burundi nuko abo basirikare bazoba bagizwe na brigade imwe irimwo amabatayo arenga atatu. Abasirikare bamaze kwegeranirizwa ku Mudubugu bakaba aribo muri batayo y'amajana 221 n'iy'amajana 422 iya 64 n'iya Atmisi hamwe n'abasirikare bagera ku majana 2 bazova muri batayo police militaire. Abo basirikare bamaze kwegeranywa bavuga ko batazi neza iyo bagiye kujanwa hamwe n'ibikorwa bazoja gukora, bakongera bakavuga ko vyoba vyagizwe ibanga kugira ntihagire uwutoroka canke ngo yiyonjorore mw'ivyo bikorwa bagira bajemwo. Tubamenyeshe ko abasirikare b'u Burundi bazojanwa mu burere bwa Sake, Kirorirwe na Kicanga muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'uburaruko nk'uko biri mu rwandiko rusozera inama y'abakuru b'ibiro vya gisirikare by'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Ibiciro biraduga, abandi ngo inzara, none bicaye bagomba barye gute? Je none nk'ubu ko ndiko ndabikora, abandi amahera aho kuyaja kuyakoresha mwe nibi bajana mu kabare, bajana mu bahabara, bakora bitagira mvura. Aha nakarorero kugira ngo ndabereke, ntushobora kuzorya wicaye. Inzara nimwe abamushaka kuzorya mwicaye, inzara yacariho. Nitwa twese dushaka kuba abashoferi, dushaka kuba abanyabiro, dushaka kuba abakarane, dushaka kuba abanyonga amakinga n'amapikipiki. Tuzosora ipikipiki tuyige. Ibihera muzoyigira mu mufuko mugabo uriye mu bijana. None umuntu ariko arabira ivyo ariko arakora muvuze ngo aca bibaha kuri gusa kuko inamwe mutojamwe. Nsaba yuko abarundi bose tukora amakomo mpuza. Nta muntu n'umwe adafise ruguri wabo yajava. Naragize iperereza ritoyi mu gisagara ca Bujumbura
nasanze abo batavuye ruguru bari kurushi nuvuga umwe wese arafise iyo yavuye kandi haramatongo hari ivyatsi bitaribwa duga murabe ugiye mu mugamba gende hariya za kumoso ugende za cankuzo musanga ari amashamba gusa mugabo rwose tuvuga ngo ivyo kurya birazimvye genda musoroma ry'amashamba da erega abantu mumenye ko mugoba mugwiza abantu iminwa iguma iba myinshi irya niyikora rero ibirondera nibe myinshi isi ndimwa tuyagure kuko iracariho ntagira umuntu azovuga ngo mu Burundi ntagutse haragutse no kubera tutaramenya kwitunganya mu bikorwa nagira ndakubwire ibiciro usanga uvuga yuko nk'ubu ndiko ndabira ivyuya ngo amvyuka azaca ntanga umuceri ku buntu aho nibuveko bose nibawimbure nzobashira ku buntu hanyuma nanje umwe wese nazaramenye ubucuruza rero je nk'ubu ni business ndiko ndagira agriculture sinzobitaga ku buntu uwundi nawe nakore uwundi akore kugira iminwa irya izironke ivyirya nayo handi tutarimye tuzoza kubisumira hanze kandi aha muvuga ko bizimvye mwo kwicara mwese tuzobisumira hanze nzarabiye amadolari muyakura muramufise petroli buriko burimba ikiri ni inkebuzo nagoba kubabwira ariko nagira ndabwire yuko hariho umwizero kuko ndabona incabwenge nyinshi ndabona abagwiza atunga benshi bamaze kwinjira mu gikorwa cy'uburimi aho igikenewe nuko tuva mu kajagari tukarima neza naha rero nababwiye ko aha ngomba kuzohagira umurima w'akarorero ku burimyi bw'umuceri tuzana amazi akwiye tuhakore neza mu muzosanga hashajije iki giterwa cy'umuceri iki turizeye ko kizoba mu vyambere bizotuma mu Burundi inzara tuyisezerera. Abantu bane bafashwe ku kibuga c'indege muri yindwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Uganda. Nivyo nyine babwira n'igihugu baravuga bakorana nishira hamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi bimwe bita ONG bagaca bakorana n'amashira hamwe bimwe bita societe civile amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twe tumimaze ko nk'amezi 3 tubidoriye bukebuke burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu ariko barabazwa ibitari bikishura amaze kubimenya mugabo umenye ko igihugu kirararirwa kuko ndukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinze uja kwinyegeza twese turavuga ati ayo mafaranga uri kurazana akora murazi ko twagize ico bita unitable road yavuze ko abantu bose basahiriza igihugu bagira ico bita planification conjointe kugira imigambi bariko barakora bayikora n'inzego z'igihugu kuko nta numwe aza gukora umugambi wiwe atari umugambi w'igihugu bavuga ko baje gusahiriza none bosahiriza gute leta itabizi amafaranga barose rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement ya terrorisme byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo ivyo rero babwiye ati n'urukurukuru yasurukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe Ngozi kandi dosiye iri kwigenda neza tuzobabwira icavuyemwo mu misizi